guhagarara ibintu byacu ni ikintu cyambere gikomeye muri conseil des ministres tuza twamaze kuba leta n'isore kugurira hanze ikifise gaha mu gihugu kugira ngo dutere intege abantu bariko baragwiza umwimbu niturishiramwo neza ibintu byacu hajya navuze n'umwaka w'umunyamwete ahubwo nzanatanze instruction yuko tujya turondera wabaye umunyamwete wa mbere ngaha mu Burundi muga rero ni higanwa rikomeye gute navuze ko duhera ku mutumba barabe umunyamwete wa mbere ku mutumba hanyuma imitumba izociganwa ku izone turabe umunyamwete wa mbere mu izone urumva muri abo babaye ku mitumba hazobamwo wa mbere hanyuma mu izone ubaye wa mbere mu izone acaza guhiganwa n'andi mazone mu ikomine baraba uwa mbere hanyuma amakomine n'aca higanwa mu province baraba uwa mbere hanyuma tuce duhiganisha rero au niveau national batanu umva i province yose rugikumwe yondo mundo ico gihe tuba turarondera agashimwe tuzomuha kandi kazorike ibyo byose agashimwe nzotangarira azatari munsi miliyoni 50 ku munyamwete wanje muga murumva yuko ari higa mubu gasapa ashobora kuba mbere ku mutumbi wa mugasanga hari ubundi mugabo nawe yawe wa mbere ku mutumbi wabo azoduga mukanyinyana muri batanu ba mbere ibi no kugira iki kugira dutere intege abantu bagwiza umwimbu kugira abantu production système de production rero yiteza imbere igihugu ntagire uzobesha teise tourisme agriculture élevage secteur minier uhingura ubutare hobo nkajya marble ejo nagiye kuraba marble ya mbere yasohotse yari kwa gatandatu marble ya mbere yasohotse rachire iryo karo rya marble rya mbere yarasohotse hamwe makebuko naciye mvuga nti wa wundi yigira kuvuga ngo yahenze abantu ngo nta marble ibaho mu Burundi nta kuntu yoza karaba akamaramara kandi yize geology murumva nk'uyo ni secteur minier ari umurundi ngo ni wo gutera intege buryo umuntu yimba gashora urya nta n'umato bishobora mugabo ngo yagize akayizine abajya abajene bo batera intege bakagira nk'agafonderi cafe byoca bigenda neza iyo ni secteur productive hobo ukamisha umuyaga rega tourisme ni environnement dukamisha nk'ubu hariho umuntu hari ikintu nama nimvira abantu ngabo barafise amahera mugabo nabavuga none havyo bananiye ko buja barakora ikintu afonderi y'icyuma dufise ubutare bw'icyuma ubwo twajanye gupimisha muri Afrika y'Epfo twafashe ibuye ikibago anijini dusanga ripima 90,000 toxatenere tujana irindi buye dukwiye ukinanyana naho nyene dusanga 90 ukinanyana ni 90 naho nyene virgile tujana irindi dukuye iburaza twasanze 92%. Tujana irindi dukwiye utihinda Jeko ndavuga none abadandaza abo bose tubona aho boteranya bobura imiliyoni 100 z'amadolari zo gukora fonderi kugira ngo dusubire kwimporta ibati dusubire kwimporta ferabeto tibe byose biva mu butare bwacu nyene nuko abantu batarakanwa rero ubu baracara abantu bifata nk'abakomisiyoneri ariko ibi biraca bikaza abanyamwete rero tubarabira kuri muri production ntuzo kurego naguze bisi ngo je ngo umunyamwete bisi abatagira amahera barayipakizamo